Ukubabara k'umukama wacu Yesu Kristu kwanditswe na Luka. Igihe gishitse Yesu aja ku meza hamwe n'abatumwa biwe, arababarira ati, narifuje gusangira namwe ipasika ntarababara, kukaba nkako ndabibabwiye sinzosubira kuyirya gushika izoba irangukiye mu bwami bw'Imana. Afashe igikombe arakenguruka, araheza avuga ati, nimucakire musabikanye, kukaba nkako ndabibabariye, sinzosubira kunywa inyobwa y'imizabibu gushika ubwami bw'Imana bushike. Afashe kandi umukate arakenguruka, arawumanyura, arawubaha, avuga ati, iki ni umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu, ivyo murabigire munyibuka. Bamaze gufungura agira kwa kundi, afata igikombe araheza avuga ati, iki gikombe ni isezerano rishasha ry'amaraso yanje aza guseseka ku bwanyu, kandi imbere nguko ukuboko kuza kungura, turiko turasangira ku nkoko imwe. Kaniko umwana w'umuntu arigiriye nk'uko vyashinzwe, ariko aragowe urya muntu aza kumugura. Nabo babandanya kubazanya ngo yoba nde muri buzo bikora, maze muri bo havuka umuhazuko ngo ninde mukuru muri bo, arababarira ati, abami b'ibihugu baravyiganza ko abafise ubukuru biyita barutungaboro, mweho suko, ariko umukuru nabe muri mwebwe nk'umutoyi, uwugaba we nabe nk'uwubakorera. None umukuru n'uwicaye ku meza canke n'uwubakorera? Mbega suwicaye, ariko jeho ndi hagati yanyu nk'uwubakorera. Mwebwe mwarangumije umutima mu makuba narimo, nanje ndabashikirije ubwami bwa Data nk'uko yabunshikirije. Muzofungurira ku meza yanje mu bwami bwanje, kandi muzovyagira ku ntebe mucira imanza. Imiryango 12 y'Isirayeli. Simoni we
raba shetani yabarondeye ngibagosore nk'ingano. Je hariko nagusabiye ngo kwemera kwawe nikugirire, nawe niwahinduka uraremesha bene wanyu. Simoni aramubwira ati, Mukama, iyo uzoja tuzojana, ari mwibohero ari no mu rupfu nyene. Yesu amusubiza ati, ndabikubariye Petero, uyu munsi saa kitarabika uzoba umaze kunyihakana gatatu kose. araheza arababarira ati, aho nabarungika atasaho atampamba atankweto, hari ico mwigeze mubura. baramwishura bati, haba namba. arabasubiza ati, ubu rero ufise isaho nayifate, n'ufise umufuko awiyegereze, utagira inkota we agurisha umutamana wiwe. Nukuri ndabibabwiye, ndategereza kurangura ivyanditswe ngo yaraharuwe mu banyakabi, kukaba nkako iryamvuze ko rigira ngo ritahe. baramubwira bati, Mukama, ngizi inkota zibiri hano. arabishura ati, ziramaze. asohotse agenda ku gasozi ka Oliveti nk'uko yari yaramenyereye. abigishwa biwe nabo baramukwirikira ngo ashikeyo arababarira ati, nimusabe mwoye gutsindwa n'inyosha mbi. araheza yigira imbere nk'aho umuntu yotera ibuye, arapfukama asaba ati, dawe niwaba ubishaka nkura ku iya magorwa, ariko nibibe nk'uko jewe nshaka, nibibe nk'uko we ubishaka. abonekerwa n'umumarayika avuye mu ijuru, aramuremesha ngo ikinya gitangure kumusukira, arushirizaho gusaba, aja mu kubira icuya c'amaraso kijojotera hasi, ngo aheze gusaba ava hasi aja abigishwa biwe bari, asanga basinzirijwe n'intuntu, arababarira ati, ko musinziriye niki, nimuvyuke musabe, mwoye gutsindwa n'inyosha mbi. akivuga haza igitero kirongowe n'uwitwa Yuda, umwe wo muri bamwe 12,
aregera Yesu ngo amuramutse mu kumusoma. Yesu rero aramubwira ati, aho Gayuda uratanga umwana w'umuntu mu kumusoma. abari bamukikije babonye ibibaye baramubaza bati, mbega Mukama tubakubita inkota? umwe muri bo aca kubita umusuku w'umusaserdoti mukuru amuca ugutwi kw'iburyo. Yesu yamara aramubarira ati, sigaho. akora ku gutwi kwiwe aramukiza. araheza Yesu abarira abari bamuziye, abakuru b'abasaserdoti, ababwirizwa b'ishengero n'abashingantahe ati, ko mwazanye inkota n'amahiri nk'abahiga igisumaniki, aho twamaniye iminsi yose mu gisengero, ntimwankojeje kw'iminwe. ariko ubu harageze isaha yanyu n'ububisha bw'umukorane. baramufata baramujana bamwinjiza mu nzu y'umusaserdoti mukuru. Petero nawe aramukwirikira agendera kure. bacanye umuriro hagati mu rugo barawukikuza baricara. Petero ari muri bo. inshoreke imubonye iramwitegereza ivuga iti, uyu yari kumwe nawe. Petero arahakana ati, oya wa mugore sindamuzi. haciye akanya uwundi aramubona aramubwira ati, nawe nyene uri umwe muri bo. Petero aramwishura ati, eka yewe sindiwe. haciye nk'umwanya w'isaha imwe uwundi yongera kuvuga ashimitse ati, nukuri n'uburyo atari kumwe nawe kanatsinda n'umunyagarire. Petero aramubwira ati, ewe wa muntu sinumva n'ibyo uvuga. buno nyene akiriko aravuga isaki irabika. umukama nawe akebutse araba Petero. Petero nawe yibuka rya jambo umukama yavuga ati, uyu munsi nyene n'isaki itarabika uzoba umaze kunyihakana gatatu. Petero asohotse yiyuha iryo sozi. abagabo bari bacunze Yesu baramutwenga bamukubita. baramupfuka mu maso hanyuma bamubaza bati, pfindura uwagukubise ninde? baramutuka n'ibindi byinshi ngo buze guca bashingantahe b'igihugu, abakuru n'abasaserdoti n'abigisha. bamujana mu ntahe yabo baramubwira bati, niwaba uri Kristu bitubarire. arababwira ati, na
naho ndabibabarira ntimuvyemera, kandi naho ndababaza ntimunyishura. Ariko kuva ubu umwana w'umuntu azoba yicaye iburyo bw'ububasha bw'Imana. Bose baramubaza bati, none rero uri umwana w'Imana? arabishura ati, muvuze ko niwe. nabo bati, turacaronderera iki byabona? twebwe nyene turavyiyumviye mu kanwa kiwe. abakuru b'abasaserdoti n'abigisha bakura hasi bajana Yesu kwa Pilato. batangura rero kumurega bati, uyu twasanze agomesha intara yacu, abuza gutanga ikori rya Sezari, yiyitubwiwe ngo ni Kristo umwami. Pilato aramubaza ati, uri umwami w'Abayahudi? nawe aramwishura ati, wabivuze. Pilato abarira abakuru b'abasaserdoti n'ishengero ati, nta caha nsanze kuri uyu muntu. nabo barushirizaho bati, aradurumbanya igihugu, akagenda arigisha ubuyudeha bwose, kuva i Bugayire aho yatanguriye gushika nino. Pilato ngo avyumve, abaza ko uwo muntu ari umunyagalile, amenye ko ava mu gihugu ca Herodi, amurungika kwa Herodi, kuko nawe yari Yerusalemu muri iyo misi. Herode abonye Yesu aranezerwa cane, nkako yari yifuje kera kumubona, kuko yahora yumva vyinshi kuri we. yagira ngo Yesu aza gukora ibitangaro mu maso yiwe, amubazagiza vyinshi, ariko we ntiyamwishura namba. abakuru b'abasaserdoti n'abigisha baraho bariko baramurega vyinshi cane. Herodi n'abanyarugamba biwe baramusuzugura, baramutwenga, bamwambitse igihuzu cera, baraheza bamurungika kwa Pilato. uyo munsi nyene Herodi na Pilato bacika pampe, kare na kare bahora bazirana. Pilato ahamagaza abakuru b'abasaserdoti, abashingantahe n'ishengero, ababwira ati, mwanzaniye umuntu bagomesha igihugu, nanje namubajije ngaho imbere yanyu, sanga nta caha afise, kuvyo mwamureze ko vyose. na Herodi nyene ntaco yabonye, kuko yamudusubije, kuko abankako ntaco yakoze gikwiye kumwica. nuko rero hinge ndamukubitishe, meze ndamurekure. akaba ku munsi mukuru yategerezwa kubarekurira imbohe imwe. ishengero uko ryakabaye riyogorera icarimwe riti, niwicuyu uturekurire Baraba. uno yari yatwawe mw'ibohero, azira umugararizo wabaye mu gisagara be n'ubwicanyi,
Pilato yongera kubabwira ijambo kuko ashaka kurekura Yesu, ariko bo barayogora bati mubambe mubambe. Asubira kubaza ubwa gatatu ati none ikibi yakoze ni iki? nta caha gikwiye urupfu ndamubona ko, ndamukubitisha rero mpeze ndamurekure. nabo bashishikara kuyogora basaba ngo ntabambwe. Induru ija hejuru, Pilato aruhira gushinga intahe ngo bibe nk'uko babisavye, arekura uwari yatawe mw'irohero azira umugararizo n'ubwicanyi. Uwo bari basavye Yesu nawe amuhebera ugushaka kwabo, bariko baramujana bafata umuntu yitwa Simoni Umunyasireni yaravuye mu mirima, bamuremeye ku musaraba ngo wikorera kurikire Yesu. Ishengero ryinshi riramukwirikira, ririmwo n'abagore bagenda barikubita kugikiriza bamuririra. Yesu arakebuka ababwira ati yemwe bakobwa b'i Yeruzalemu, nimundirire, nimwiririre mwebwe nyene n'abana banyu, kuko hazoza iminsi bazovuga bati hahiriwe intavyara, inda zitavyaye n'amabere atonse. Niho bazobwira imisozi bati nimutugweko, imirambi nayo bati nimudufuke. Nibaba bagiriye gutyo igiti kibisi harakanticumye, co bizogenda bite? Bamutwarana n'abandi babisha babiri ngo babice hamwe nawe. Bamaze gushika ahantu yitwa Karuvariyo, bamubambaho hamwe n'abababisha, umwe iburyo uwundi bubamfu. Yesu nawe aravuga ati dawe barekurire, kuko batazi ico bakora. Mu kugabura ivyambagwa vyiwe naho babipfindanirako, igihugu caraho kirorera. Abakuru nabo baramutwengera mwijigo bati yakijije abandi, niyikize rero nawe nyene, niyaba ari Kristo w'Imana intore yayo. Abasirikare baramutwenga nabo nyene, baregera ngo bamuhereze isiki, bamubarira bati niwaba uri umwami w'Abayahudi, niwikize wewe nyene. Hejuru yiwe kandi hari kwandiko ngo uyu ni umwami w'Abayahudi.
umwe muri nyababisha bari babambanywe nawe aramutuka ati, mbega uri Kristo niwikize wenyene udukize natwe. ariko uwundi aramwishura mukankamira ati, ntumenya kubaha Imana we upfuye rumwe nawe, tweho tuzizikira ukuri tuzizi ico twakoze, ariko uyu we nta kibi namba yakoze. araheza abarira Yezu ati, Yezu uranyibuka aho uzogira mu bwami bwawe. Yezu aramwishura ati, ndakubariye n'ivy'ukuri, uyu munsi uraba uri kumwe nanje mw'iparadizo. hari rero nko kw'isa ya gatandatu, maze izuba rirazimangana, umukorano ukwira isi yose gushika kw'isaha y'icenda. ca gihuzu kimanitse mu gisengero gitemukira hagati, Yezu nawe aratura kamavuga ati, dawe ndagwereje umutima wanje. avuze atyo aracikana. intwaza ngo abibonye ibyo bibaye ininahaza Imana iti, nukuri uyu muntu yari mweranda. ishengero ryose ryari ryaje kurorera ribonye ibibaye, risubira inyuma ryikubita kugikiriza. abo bari bazinanye bose n'aba bagore nyene bari bamugendaniye kuva i Bugarire, bari bahagaze kure babibona. hanyuma haca hashika umuntu yitwa Yozefu, umushinga ntahamenyekana w'inama nkuru, umuntu w'ingingo n'ubutungane. we ntiyari yashimye inama n'ingiro yabo, yari umuntu ava i Arimati mu gisagara c'Ubuyudeya, akaba uwiteze ubwami bw'Imana. uyo rero aja kwa Pilato asaba ikiziga ca Yezu, arakeza arakimanura agitekera mu mpuzu yera, akiryamika mu ruhafu bari bimvye mu kibuye, atawari bwaruhambwemwo. wahari umusi wo kwitegurira isabato yagirishike, bagore bari bavanye na Yezu i Bugarire baherekeje Yozefu, barihweza uruhafu n'ingene ikiziga ciwe gihambwa. bahindukiye
bategura imbazi z'imota neza. Ku munsi w'isabato bararuhuka nk'uko vyategerezwa.